Nshuti namwe bagenzi mudukurikirana turabaramukije tubaha n'ikaze mu kiganiro tera imbere. Ni ikiganiro mutegurirwa n'igisata co kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Mu kiganiro c'uno musi tubashikana mu ntara ya Butanyerera, komine Matongo, zone Kabuye, neza na neza ku mutumba Musonge, aho abakenyezi bahurikiye muri koperative Sangwe Sayanga na Mukenyezi yorora ibitungwa bafise ivyo bashima bamaze kugerako. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komine Matongo, Kanani Robert, yamenyesheje ko igisata c'iterambere cifashe neza, ko abanyagihugu barimye ibigori vyinshi kandi ko biteze umwimbu umeze neza. Akamenyesha ko bariko barijukira n'igiterwa c'umuceri naho imbuto zirobanuye zitaragwira zikibagora. Ku gisata kijanye n'iterambere muri komine ya Matongo cifashe neza cane, aho muri ico gisata hari ibijanye n'uburimyi. Ku bijanye rero n'uburimyi hari irima ry'agatasi ryari ryarateguwe rijanye n'imbuto irobanuye y'ibigori, aho ku mitumba hashoboye guterwa itoni zishika 45 ku mahegitari arenga gato 1,700, kandi umumero wagenze neza. Turabona ko bigeze ku rugero rwiza, ndetse hari n'uburere bumwe bumwe usanga abateye kare bakanavomera ku mitumba bageze aho bitegurira gusarura. Mu matarike ya 10 gushika ku 15 z'uku kwezi kwa Kigarama bazoba bariko barasarura. Hanyuma ku bijanye n'ibijanye no gutunganya imyonga kuri iki giterwa c'ibigori, komine ya Matongo yafashe iya mbere muri wa mugambi wo gushira amatongo hamwe, aho abenegihugu barima igiterwa kimwe bakakirimira rimwe, bakagikurikiranira ku rugero rumwe, ndetse no gusarura bagasarurira hamwe, aho usanga umwimbu uteye igomwe. Hambavu y'ibigori turarima igiterwa c'umuceri, aho uri kurageragezwa kandi tubona bene gihugu bariko barawijukira ku rugero ruhagije. Gusa ingorane tugifise nizijanye n'imbuto irobanuye y'uwo muceri, kuko usanga haterwa umuceri utimbuka cane, kandi novuga abashakashatsi batemera nka neza. Gusa muri iyi myimbu yose mu vy'ibigori hanini dusanga ibigega byo kubikamwo uwo mwimbu bikiri bike. Turavye umwimbu uboneka ni mwinshi cane, mugabo ibigega birarengerwa, gaca usanga umwimbu umwe uri kurafatwa nk'uko tutavyifuza. Hanyuma uwundi mwimbu ukononekara bivanye n'ingene ubitswe. Tugasaba leta ko yo tugwiriza ibigega byo kubikamwo uwo mwimbu. Hanyuma umwimbu utararonka ico ukora, kuko hari usanga umwimbu werera ku wundi. Twasabaho naho kubijanye n'amahinguriro mato mato yo guhingura umwimbu, na cane cane w'ibinyantete vy'ibigori akaboneka. Ikindi twokongera ko nuko n'amasoko meza leta yobandanya idufasha
kugira ngo umwenegihugu imvune yagize muri ivyo bikorwa byose yiyuhakuya ndetse ateze imbere umuryango n'urugo, komine iharonkere akoyoka ndetse n'igihugu gishike kuri yambona kazoza turiko turaganamo. Bijanye n'ubworozi aha naho nyene sinobura ico ndahavuga ko aho umurindi w'abenegihugu mu korora na cane cane kugira ngo babanze baronke wa mwavu w'ikirundi usahiriza wa wundi mvaruganda kugira ngo ibiterwa bibandanye biba vyiza n'umwimbu wiyongere. Bagifashe nka nkama aho usanga ingo nyinshi zifise ibitungwa vy'inka kubifise n'ibindi bito bito kubafisa mikoro make atwovuga impene, intama, ingurube ndetse n'inkwavu. Aha hambavu y'amaronderero y'abenegihugu ugasanga hariho n'amashirahamwe, amakoperative canke imigambi yaje guherekeza abenegihugu mu kubaronsa ibitungwa vyaba binini canke bito bito kugira ngo ubuzima bwabo bubandanye bumera neza. Mwijambo ry'ikaze uwurongoye zone Kabuye yarahaye ikaze abashitsi acamenyesha ko amahoro n'umutekano bimeze neza mu mitumba yose iyo zone uko ari 8, akamenyesha ko umutumba ufise ibitungwa vyinshi ari uwo mutumba wa Musonge bari bagendeye. Rero muri rusangi amahoro n'umutekano miyo mitumba yose arakwiye, murabona yuko n'ibitungwa bishajije. Hanyuma twebwe tugomba tubahe ikaze na karibu kugira ngo mudutere iteka mwongere mudutere n'intege, na cane cane ko no mutumba wa Musonge hariho n'iyindi mitumba ibi bitungwa biriko, ariko umutumba wa mbere mwiyo mitumba 8 n'umutumba wa Musonge uriko impene 195, izo zose zikaba zikwiye. Abakenyezi rero bakaba bari ku murindi uhagije. Aha rero muriko murabona ibi bitungwa birashajije kandi biraberewe, nta gitungwa kiragirirwa hanze. Byose abakenyezi baravuze ko byose bishoboka, bashobora kwiteza imbere mu kwahirira ivyo bitungwa bakabigaburira mu nzu, kandi bagashobora kuronka akapu kugira ngo imirima yabo ise neza, bashobore kuronka ico batabiza iyo mirima. Hanyuma ndongeye kubaha ikaze n'ubundi muze kwiyumva mwisange mwino zone ya Kabuye ni nyabagendwa, asha kandi ni zone isa neza, kandi n'abenegihugu urabona ko bashajije bambaye neza. Naco gituma rero ubabona bashajije mu iterambere ryabo, barafise ishaka n'inguvu. Ugukurikirana amakoperative muri komine ya Matongo yarashimye aho iyo koperative Sangwe Sayanga nta mukenyezi igeze kuva ishinzwe mu 2022 ko ubu bageze ku bitungwa 195, bakamenyesha ko ubu abo bakenyezi bafise byose batagitega amaboko abagabo babo. Mu majambo makeya ndashima ndakenguruka aho Sangwe Sayanga na mukenyezi igeze. Twatanguye muri 2022 dutangura bukebuke umengana ibintu bisanzwe, bamwe bayifata minenegwe. Turabona ko natwe nk'abakenyezi dukwiye kuva mu kigo, tutoguma turi ryazina ngo abana rugo turi mu kigo, dukwiye kuva mu kigo tukaja ahabona tukaganira, kandi ivyumviro vyubaka biteza n'imbere imiryango yacu. Mu minsi yahera wasanga umukenyezi arindira umunyu umugabo awuzanye, akarindira amavuta umugabo yazanye, agacumba umugabo azanye ifu, mbere kikaba n'igitutsi kumva ngo abakenyezi ducumba abagabo. Umva umugabo nifu atabonetse ntiducumba. Umva kari nk'akagaye kuri twebwe banyakubaha mwatugendeye. Ibi bitungwa ni vy'aba bakenyezi bigabira,
nta ngabire irimwo nta n'ingurane. Bonyene baragiye hamwe bariyumvira amafaranga boza baraziganya ku kwezi kugira ngo barabe ikintu boyakuramwo. Duca tubona ko twohera ku uyu mugambi w'ibitungwa, na cyane cyane ko dufise imirima dusanga twabuze umwavu wo gutabira imirima, tugaca tuvanga na ya fumbire y'ikizungu. Tumaze kuvyumva cyo kimwe twaciye tuja ku kivi. Murumva iyi koperative igizwe n'abanywanyi 205. Tugomba dukwiza imyaka 3 turi ku kivi. Bagiye baragura agatungwa kamwe kamwe uko baziganije bagura umunwanyi abika, uko baziganije bagura umunwanyi abika. Ivyaye umunwanyi agaca yokorera mugenzi wiwe na wakaronka, gutyo bakaba bagezemo ivyo bitungwa 195. Twarabonye nk'abakenyezi ko tutoguma twicaye turindira ivyo batuzanira gusa. Murabona ko natwe ubu dushobora kugura umunyu, tukagura amavuta, ndetse n'ifu tukayigura, abagabo bagasanga twacumvye batazi yo ifu yavuye, kandi gaca kabagateka kuri twebwe abakenyezi. Ntunzwe n'Imana Françoise arongoye iyo koperative Sangwe Sayanga na mukenyezi yo ku mutumba wa Musonge yaratubwiye ko bagitangura iyo koperative bari beshi, ariko ubu basigaye ari 205 gusa, ko baziganiriza mu bucimbiri bakaza barahura bagura igitungwa bagaca bagiha umunywanyi, ariko ko izo mpene zikunda kugwara ariyo mpamvu zitagwira uko bavyipfuza. Yamenyesheje kandi ko ivyo birata ari vyinshi, aca amenyesha ko bipfuza korora inka, bagasaba ko leta yobafata mu mugongo. Agashima ukuntu muri iyo koperative baziganya neza atanduru irimwo. Twebwe bakidutumirira iyi koperative twitabira ibi bikorwa, twavyitavye turi abanywanyi benshi, ariko mu nyuma bagiye baragabanuka. Aho gushika ubu dusigaye turi abanywanyi 205. Tucitabiriye umugambi twara 400. Twaraje ngaha nyene turaziganya igihumbi. Turi ngaha duca dusanga turiko turaharura amahera kubera twari umutumba wose, duca tubona amafaranga arazimiye. Twaciye twigira inama, uyu mutumba ugizwe n'ubucimbiri 3. Duca turavugana, hariho abakenyezi tubifashanyamwo 2. Twaciye tuvugana rero ti wewe rero genda ukorere mu gacimbiri wawe, nanje nkorere mu gacimbiri wanje, uwundi akorere mu gacimbiri iwe. Ariko ukwezi guheze tuza turahurira ukwezi kumwe kurahera, twahiye itariki ya 30 heze ukwezi. Duca tuziganiza mu bucimbiri, ukwezi kwa kabiri duca twegeranira mu iki kibanza nyene nico twatoye duhurirako, tugaca turaba amafaranga dufise, tugaca tugenda tukayagura impene. Tuguze impene rero duca duhereza umunwanyi, iyivyaye turokoreranira. Twebwe rero gusa hari ibintu tuza turabona muri bitungwa zirakunda kugwara kandi zigapfa. Burya tuba twaranakwiwe nuko duca tuza turamburwa. Twebwe ibyo twirata ni byinshi, nitwo twiriwe turabivuga tworara ngaha. Twebwe muri aya mafaranga tuziganya 1000, twaravuganye yuko ukwezi kwa 12 twese tuzoba twakwiwe guhanahana ibitungwa. Kuva rero mu kwa mbere turiko turiga umugambi twokora ntiturawuronka. Wararavye dusubiye inyuma kugura inkwavu zirahomba burebure. Tubona kugura ingurube nticokunda. Umugambi rero twariko turiyumvira twokora ni gisabo. Gisabo yacu iwacu twovuga nuko twe nk'umugambi turiko turiyumvira gukora, tutarose umufasha dufasha nicokunda ko tuwushikako. Twebwe rero twariko turiyumvira ati nkamwebwe mubona kure mwotubwirira leta kugira ngo dutere intege ukuntu tworonka igitungwa gikuze. Hama tuze tubatumira tubahamagara tubabwira ati ingo murabe ya koperative yacu ya Sayanga na mukenyezi atubona aho dufise inka. Kigira kabiri naco nukuri ndabashimira ndabakengurukira ukuntu tubikora
tubihanahana atanduru turiko turaterana kuko henshi barateye induru no kuzigurisha baraduka barongera barazigurisha ariko twebwe ngaha tugihurizako. N'abanywanyi b'iyo koperative Sangwe Sayangana Mukenyezi barashima urugero ibagejejeko. Ndayishimiye Juliette akamenyesha ko bacumva uwo mugambi ko bawufata minenegwe ariko ubu ko umufitiye akamaro kanini cane ko yigisha umwana wiwe atangorane akaronka n'umwavu wo gutabira imirima yiwe. Ndashimiye rero koperative Sangwe Sayangana Mukenyezi bakitubaririra ishirahamwe wamenga ni ibintu bisanzwe kandi hariho bamwe babifashe minenegwe ariko abemeye ako kamo tukumviriza umukuru wacu ariko arabitubwira bidufitiye akamaro kanini cyane. Nka jewe nihereyeko imfitiye akamaro kanini cyane. Ubwa mbere hoho ndi n'umupfakazi, no kuvuga rero je maze kuronka iyo ntungwa ubwa mbere narokoye, rero ubugira kabiri nararose n'iyindi. Hanyuma rero kubera ibibazo byo mu rugo atawe noba mfise tubifatanya kuko nokoye ubwa mbere ntasubira kokora ubwa kabiri, no kuvuga ngurishije intungwa candonka utuntu tumfasha mu rugo nkaca ndonka n'utumfasha ku munyeshure. Ubu naho ni murabe n'ubu nararose n'iyindi. Iyi nayo ndafise umunyeshure, hageze rero ku gice cyuko ntanga amahera nk'ubu nzoca ndayitanga umunyeshure wanje ntazogira ingorane. Ikindi ca kabiri nca ndonka umwavu nteza w'ikirundi nkaca ngerekeranya n'uw'ikizungu nkaca ndima ibigori vyatubura abana bagaca baronka umutsima barya bagaca bamererwa neza. Ubu aho turonka ibi bitungwa muri Sayangana Mukenyezi nta mwana kigwara kwashi nta n'umugore agisonza, n'abagabo batahora baza kunywa agacupa ubu barakanwa kuko tuba twimbuye mu nzu haba hari umutsima. Ndayisenga Bereta amenyesha ko ubwa mbere akijayo uwo bubakanye atavyakiriye neza ariko ubu amaze gukurayo na telefone n'ibindi bintu vyinshi yarose kubera iyo koperative. Je nanje ivyiza nabonye mu mugambi wa Sangwe Sayangana Mukenyezi nukuri waranshimishije cane. Bagitangira kuvuga umugambi nukuvuga nari muri babandi nirirwa muhira umugabe wanje atemera ko ntembera ngo nje hamwe n'abandi, ariko maze kumva umugambi naraje ndagevuga ati reka nje mu mugambi nje hamwe n'abandi kugira ngo ndabe ivyiza bivamwo kugira abakenyezi tuje hamwe ndaharonkera ivyiyumviro, ariko ntivyanyoroheye. Nukuvuga ubunya bimeze neza cyane n'abanywanyi barashima. Je nanje ivyiza mbona byangiriye neza ntaga telefone nari mfise. Mugenzanje twaravuga kuvugana ibibazo vyerekeye ishira hamwe akarinda kuza kumpiga n'amaguru bikamuruhisha, ariko aho maye kuronka agahene narakoye ndokorera ishira hamwe, ariko igira kabiri ndayirose tuca turavugana n'umufashe wanje aturabona ivyiza twakuye muri rya shira hamwe. Kiburya mugenzanje arandondera kugira ngo tuvugane vyerekeye ishira hamwe ukuntu twoza turaziganya tukagura intungwa bikamuruhisha nanje bikanduhisha. Namusavye uburenganzira ndamubwiye ati nta kuntu twogurisha intungwa tunaje iri kurande rw'iwacu twokoye kugira mpigaga telefone nzeze turavugana. Nukuri yaravyakiriye neza cane, mbere neza aca aranyanyemera ati mbere yigurishe amahera umenye uko intu yakoresha. Naciye nja mw'isoko ndahiga agatenge keza, arabona ko nshajije, arabona yuko kuja mwishira hamwe hariho akamaro vyamariye. Na jewe nukuri ndabishima. Twagire tubasaba hari ikintu twobasaba kuvyerekeye twebwe abakenyezi. Ikuvyibi bitungwa turabona ko ari sawa akavu turakaronka, ariko hari ikintu twosaba tuhageze nko kuhiga kabuto kubera isi yiwacu irakunda imbuto y'ibigori, turabura kabuto kaya kibigori karobanuye. Duteye ibigori twara dutera tubihungwe twongera rwasubizayo ntibiba neza cyane. Ico twosaba kugira mu dushikira imbere
twasaba kugira muzeze muturose akabuto k'ibigori karobanuye eka n'akavu k'ikizungu kajyanya ko kugereka ku mwavu w'ikirundi tuba twakuyemo utu duhene kugira ngo umwimbu tugwize ube mwinshi cyane haba ahantu hasa neza cyane kuko bamaze kutubwira yuko abakenyezi ni musonge dusa neza kugira duse neza gose yeka tugure twese dutera imbere na mukenyezi ari mishiramwe aguro nk'akantu nawe nazoza aravugira ariko na mugenzi we amuha raporo ateka tungwa karagwaye ucu simba kuraba gira uko ishaka Goreti avuga ko iyo koperative yatumye aja ahabona ko ubu bafise ico bigejejeko. Je nanje ndashimye ndakengutse i koperative yasangwe sanga na mukenyezi je ntaja muri sayangana je nari umuntu ntinya abantu keshi burya ahantu mbonye hari abantu benshi je keshi nacanje ahantu nkinyegeza ariko hangire mwishira muri sayangana mukenyezi bakatwigisha umugambi kaza twataye igihumbi ku kwezi je wo twubakanye hari ukuntu yavuga ngo ngo nuguhotsa ngo none nkamugiye he ngiye akaguma ambwira ngo aho uri kurahotsa aho nuguhotsa je twagabura mwishira hamwe nkabona nyene je ndamerewe neza burya mwisangana rero je nanje bavuga ati ko numvise ko bazompa agatungwa nanje aca nzogwako nkemera nkirukanga muganka kagahumbi nkaza nkaziganya nanje nukuri baranyokoreye impene ngiye aravyaye nanje nzokora umunwanyi nkanje azashikirwa nanje igihe ndashikirwa kukiwani ncengura agatenge ubunya abakonyezo aho duciye barabona ko dusayangana ubu nta mukenyeza akigenda n'amaguru hasi ubu turafise akato twese tugenda neza tumeze neza ariko rero nkaba nanje ndabashimiye kuno mwatugendeye ahubwo muze munashika nibere mutuvugire twese abakenyezi turashoboye muze muduha akagurane natwe twiteze imbere nk'abakenyezi nkaba ndabashimiye Imana ibahezagiye. Uwamahoro Maria Agnes avuga ko ibitungwa yarose kubwiyo koperative yashoboye kwigisha umwana wiwe aragura imbuto umwavu w'ikizungu ko mbere yanakuyemo umutahe wo kudandaza amavoka agasaba ko boza barabakariza ubwenge bwo kwitonganiriza n'iyindi migambi y'iterambere. Nanje ndi umwe mu banywanyi ba koperative sangwe sayangana mukenyezi bimusonge no kuvuga je ibintu novuga kuri koperative sangwe sayangana mukenyezi ni byinshi cyane kuko irafise aho yankuye naho yanshikanye. Jewe natangiye bampaye impene iyo mpene yari impene ibyaye rimwe bayinguriye yari ibyaye rimwe nanye nca ndayorora iravyara ivyaye ndokorera mugenzi wanje maze kumwokorera mu nyuma zaho Imana icirantwenza icimpa amahasa mpaye amahasa izo mpene rero zirakura zimaze gukura abana bageze gutangura ku ishure cyasanga nta buryo bukwiye mfise bwuko no barungika ku ishure kumvo z'ibikoresho naciye mfata impene imwe nca ndayigurisha nca ndakuramo ibikoresho by'abana iyindi nayo kubera twari udufizi gusa nayo naca ndayigurisha nazigurishirije hamwe nca ndaronka imbuto y'ibigori nca ndaronka na ngeri yo gukoresha ndetse nararosemo n'amahera y'abakozi kandi rero ntiyaciye ahera kuko narasigaranye amafaranga makeyi nca ndagira umutahe ubu ndadandaza ivoka. Ivyo byose rero ndabikesha koperative sangwe sayangana mukenyezi yo ngahi musonge no kuvuga n'ukuri abakenyezi twese turi kumwe tudugije ingufu zacu tukazishira hamwe nta kidashoboka no kuvuga batwemereye tukaja hamwe ubu n'ukuri twese turi ku murindi umwe w'imbonoka zoza 2040 2060 no kuvuga twese turiteguye ko tuzogera muri 2040 ata muntu numwe avuga ati jewe ntigikunda atamuntu agisega umunyu atamuntu agisega amavuta banabivuze ubu birato turambara ibitenge turambara nukuri dusa neza isabune ntidusega umugabo ngo mpisabune amavuta ntumubwira ngo mpa amavuta oya turigurira amavuta tukigurira umunyu mu gihe adafise nawene aronsarazana mugabo mu gihe adafise ndamenya nta mafaranga afise nanje nkagura umunyu nkawuzana nimudufashe rero murabe uburyo mwoza muradukarihiriza ubwenge kugira ngo tubashe kwitunganya mu migambi yacu ya misi yose ejo hirya yejo n'abana bacu tuze tubabere akarorero kuko turafise abana abo bana bacu nabo ni twebwe abavyeyi barabirako kugira ngo baze bavuge ati mama yarateye imbere uko biri kose naje umukobwa wanje se avuga ati mbega mama byagenze gute ndamubwiye nti mwana byagenze uko kugira ntera imbere natangiriye ku mpene nagiye hamwe n'abandi tuja mwishira hamwe muri koperative sangwe sayangana mukenyezi hanyuma
turungunganya uburyo bwacu turatera imbere. Nshuti namwe bagenzi mwariko muradukurikirana, aha niho ikiganiro cacu tera imbere cuno munsi kigarukiye, naho ubutaha. Sayagana Burundi, sayagana Burundi, ganya burunga uri kirezi, gihugu ciza uraberewe mubawe, mutima wa Afrika utekana bose. Hey Burundi, reka nkujyage nsemerere gose n'amakunga vyumve, uri gihugu ciza uteye igomwe.